Ego biraryoshe turashimye cyane Kirundi baramaze batera pfuni kabagara ubumwe na karenge akora nicyo gituma tuvuze duti turabashimiye ko ngiye gushika no munsi ndazi ko umuntu wese hari icyo afahana na tama kuri jewe mushikaje n'umurezi wacu hano abanigira murakorana abanigira n'abagenzi uyu munsi turazi yuko ari umunsi wa anniversaire kiziko ndavuga mu Kirundi ndahimbaza umunsi w'amavuka ndibazangira yego cyane none imbere yo gutanga ibirori nyezina nagomba sabe mama tama aro ashimye ko mwagenza amahoro mugashika amahoro kubindi birabandanya sega amahanga yose banyuze bakwizera wogira neza ugatubwira nta muntu n'umwe ari ahwanye nawe urakoze papa ko twiyumviriyeho kuva mu gitondo kuja amasaha urakoze nyakubahwa ko watwemereye ukaturungikira abashitsi wabarinze muri iyo nzira bagiye baciyemwo baziye muri bya byuma byakozwe no kuyana abantu bimwe byiza kandi bifuza amaraso ariko babazigamye basitse amahoro nyakubahwa ni wakera amasimwe papa kandi wagice cyubahiro cawe turakoye kaze na karibu aha hantu papa turagutumiye nyakubahwa muri iki kirori turagutumiye uje ube hano hantu turatumiye Imana turatumiye mpemu yera turatumiye abamarayika b'abarinzi baje bakiguze hano hantu ibikorwa byose bizakorekera hano hantu papa bikorekere ubusake bwa mpemu yera mwami wacu mu ijuru ntidukore kupinya n'amaraso ariko nawe ube hagati yacu zobukoze mu izina rya Yesu Kristo zacu tubisavyemo amen. Tama umutumi wacu muhiri waza kaza hano agashika ama ibindi turabibandana Tama turaguhaye ikaze tumuha amashika karabe Happy birthday
to you, Ramadan. Happy birthday to you. Joyous anniversary. Joyous anniversary. Joyous anniversary, Ramadan. Joyous anniversary. Mu Kirundi baramaze bati abapfunyi kabagara ubumwe na karenge akora, nicyo gituma tuvuze duti turabashimiye ko mwumviye gushika uno munsi. Ndazi ko umuntu wese hari icyo apfana na Tamara. Kuri jewe mushikaje n'umurezi wacu hano, abanigira murakorana, abanigira n'abagenzi. Uyu munsi turazi yuko ari umunsi wa anniversaire, sinzi ko navuga mu Kirundi ahimbaza umunsi w'amavuko ndibaza ngira yego cyane. None imbere yo dutangura ibirori nyezina, nagomba sabe Mama Tamara ahoro gashimye Imana, ashimye ko mwagenze amahoro mugashika amahoro. Ku bindi birabandana. Sega amahanga yose wanyishyura kwizera, kugira neza ugatubwira nta muntu n'umwe yahwanye nawe. Urakoze papa ko twiyumviriyeho kuva mu gitondo kuja amasaha. Urakoze nyakubahwa ko watwemereye ukaturungikira abashitsi, wabarinze muri iyo nzira bagiye baciyemwo, baziye muri vya vyuma vyakozwe no kuyana abantu bimwe vyica kandi bifuza amaraso, ariko wabazigamye basitse amahoro nyakubahwa. Ni wakera amasimwe papa kandi wakico cyubahiro cawe. Turaguhaye kaze na karibu aha hantu papa. Turagutumiye nyakubahwa muri iki kirori. Turagutumiye uje ube hano hantu. Turatumiye Imana, turatumiye mpemu yera, turatumiye abamarayika b'abarinzi baje bakiguze hano hantu. Ibikorwa byose bizakurekera hano hantu papa, bikorekere ubusake bwa mpemu yera. Mwami wacu mw'ijuru, ntidukore kupinya n'amaraso, ariko nawe ube hagati yacu uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo zacu tubisavyemwo. Amen. Tamara umutumire wacu muhiriyo baza kaza hano agashika ibindi turabibandana. Tamara turaguhaye ikaze. Tumuha amashika karabe. Happy birthday to you, Ramadan. Happy birthday to you. Joyous anniversary. Joyous anniversary. Joyous anniversary, Ramadan. Joyous anniversary. Ego biraryoshe, turashimye cyane. Na kwifuza yuko twobaza tukidondorana tukamenyana, turenga turano batandukanye amajambo make cyane, umuntu akavuga akazina n'icyapana na Tamara. Bishoboke ko mutanga nimwahura mu nzira azovuga ati amahoro umugenzi wa Tamara. Byoba byiza cyane kandi mumenye ujya niba Tamara mu Tamara. Ubwanje rero mbona two kwitondora tugahera kuri jewe nyene nitwa Bukuru Salomo. Ndi musaza we, ndi mugara katikanje ka misi yose, aba n'umuyobozi wacu turamukunda cyane. Ujya ni mama, my mom. Tamara kwijije imyaka 40 uyu munsi. Asifiwe. Amen. Bwana Yesu tena asifiwe. Amen. Ndabahaye ikaze na karibu hano hantu. Murakoze. Ndi mama wa Tamara. Ni umuhererezi wanje. Wundi yavutse inyuma ya Tamara. Imana ibampezagiye. Kandi ndabahaye karibu kandi. Amen. Je nanje ku izina nitwa niyo nkuru Floride canke mama Kenny, nkaba ndi umumama w'abana 5,
hama nkaba ndi umubanyi wa mama Tamari na Tamari kandi Tamari wewe arabizi neza ni nk'umwana wanje nawe nyene niyaje muhira arisanzura tukaba tubana ngaho hepfo Yesu ashimwe twegamiye komine hajya bya n'umutegetsi dufise ngaha umwe mu bategetsi dufise kubera Yo kwizina nitwa Rakandi Antoine nk'abandi mu pastori hanyuma ndashimiye Imana cyane kuba yabashoboje mwese mukaba muri hano namwe ndabashimiye cyane kuza muri uno munsi mukuru wa Tamari n'umuhererezi w'iwanje murakoze baheza ubu rero twamenyanye biroroshe yuko ibyo dukora tubikora neza kubera buri muntu azi uwo bicaranye uri ruhande yiwe uwari we n'icyo bapfana na Tamari hanyuma ibindi tubandanije twashaka ndazi yuko gidukoranije twese turakizi ni anniversaire ya Tamari rero nifuza yuko bozana keke ngaha atabo hanyuma kandi turirimbe happy birthday twese hamwe sinzi turimba muri mugwaye basha mu Giswahili oya we nta nicuzi kubesha ego biraryoshe turashimye cyane ama Hello, abakunzi ba ECOBUS TV ndabaramukije nko mubona kuri mikoro muri kumwe na keke nibaho tugira kandi uno wese urabona ko ari ibintu bishasha navuga ko bitari bimenyerewe aho Tamara Anthony journaliste musaza bimenyereye nawe abikora neza yari afise isabukuru aha rero twagiye turi mu Kanyosha novuga ni mu Gisyo okay ni muri Gisyo ibintu rero urabona ko bimeze neza ndabona ariko arafungura ariko ngira arampako hama bimeze neza meze neza baramutse byonyine ndabaramukije bakunzi ba ECOBUS TV Tamara Anthony nabise uyumva gute kuba kwanza uraberewe Kameramani ntakubanire ku kirato cawe mbona iki kirato basinzi kirato n'igisanzwe mbetama wambariye amafaranga ngaha Bari baba ikirato cawe ni commande uhiburiye mu Burundi canke ni commande nagure mu Burundi mu Burundi sinibaza ikanze vema byari ibintu sinzi wari wateguye mbo yego byari biteguye neza cyane byari biteguye mbwa pana nyene bitangaje bisaje nawe uyumva gute ubuzi vreba kuba nyene ufise isabukuru mbo nimva neza vraiment urahaze ndakubona
uguma ari uku ukiri nawe ntwariye none ni kubera ufashe ntaraheza rege kibazo okay bandanya wewe waje nyine ngo kizurandura ntora niyo ngorane ibaze namwe ko abataye gufungura nimba neza wameze neza nshimira Imana ko yangiye kuri no munsi nze gushima vraiment ndanezerewe betamara ibi birori byawe bya anniversaire cyaje gutwara umutangwa na gute kumenga byari ibintu birimo abantu benshi kandi ibintu biteguye bisa neza na gato vraiment sinzi antuka twafurashe sana mbo sinovuga ngo byantwaye ngo uburyo ngo bungana uku sibike kandi si bwinshi mugabo kamere tuzobana mbo ego kuko ikintu kame maze kwicara ugitegure uvuga ati ngo manegure gukora ikintu kanaka uratanga uburyo urakoresha uburyo uko bungana kose leta bari batari bangaho gukurikira hinga nukuri umuntu agashaka imyaka Tamara afise uyu munsi mwese mubimenye muri ECOBUS TV tumenye imyaka Tamara afise kubera afise anniversaire natubere iyo myaka bakunzi bacu urazi ko ndabakunda kandi ko ndabuba cyane rero umuntu akeneye kumenya imyaka yiwanje ansange inbox ndabimubwira inbox cyanganye oya ansange inbox ahubwo nibazahaye nakurote nawe wazana ngorane shaburi muri babandi ngo tavuga imyaka muga ngo nta mukobwa yivuga imyaka si kandi ya bavuga no mukirundi nta mukobwa yivuga imyaka ne kweka tamukobwa yivuga imyaka mbo ivyo navyo urabona nka kera abakobwa bari abantu kwanza batinya turi inyuma cyane utapfa kujya ahantu habona urumva bakumvise imyaka uri kurayivuga ngo ufite imyaka iyi so wabona bidasa neza imahagaze gato yinda kugira ikintu mbe Tamara Anthony ko nzi biba bigoye y'abajene bacu bibona muri ECOBUS antuka uyu mutahe wakoreje ibintu mbega wari wabyiteguriye canke n'abavyeyi bawe ahubwo ndashimira cyane abavyeyi banje kuko mbo ukuvuga ngo navyiteguye je ndumwe ndavyikorera byose nobambesha rero ndashimira cyane abavyeyi banje ndashimira cyane abavukanye banje ko no barabimfashijemo cyane banantera intege kandi bigenda neza nko ibonye nabaye ibintu byayi alright eska abantu twabaye mu birori byawe byo guhimbaza isabukuru muri rusange wotubwira iki ndabashimiye cyane 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 kandi ndabashimiye by'umwihariko kuba mwarumvise akama kanje nkabatumira mukemera kuza ndabibashimiye cyane Imana ibahezage n'undi munsi muze mugaruke kandi namwe mufite urubanza muze muntumye n'ubwo nzoza Janvier kumwe n'abana rufise cyo woshuti nta kibazo mbwira neza ahubwo n'abakunzi bacu banerera none tena kunda akanoti byose nta kibazo boss tumenyane kandi beta no mu ndi mwaka tubyizeye nyine ko azoba ari ukunyene canke ushatse kuduhabura gusa Imana ni yadushika nayo tuzobimenya dushitse kwizera mugabo kwizera Yesu kandi turagabura umugororotsi arangwa no kwizera niko bavuga azobeshwa no kwizera finance mwenga ya turabizera myegoze yasubira burusiye muri Sunday school nimba utabimenye muri Sunday school tuzabyara kunani ushobora kumfasha ukazonyigisha kumbura kibazo tabaye katugushimire cyane murakoze cyane kandi bashimiye ECOBUS TV kuba mwaje si wowo ECOBUS TV ndamushimiye cyane kuba yanteye iteka na kameramani yeka tumushimire kameramani cyane kameramani kuba yemeye akadabizarage ndamushimiye cyane twari gusiba ko Tamara turawukunda urabizi ko muri ECOBUS family ndabyemeye cyane yakajambo bw'abantu bari badukurikirana bakunze ECOBUS TV abantu bose muri ko madukurikirana ndabashimiye cyane kuri kano kanya kanyu mufashe mudukurikirana murakoze Imana ibahezage merci beaucoup reka nane ndabashimiye cyane muri mwese mwadukurikiranye yari Tamara Anthony twari kumwe arafisa ntibagire subscribe like share comment turabakunda cyane ciao ciao